mama ugeze he vraiment sa ehe umviriza ntaco bye mama bye aragusezeye umukazana wawe uzomukumbura sha sawa rero bizu nanje ndakunda cyane ndakandishije sawa rero mama zasubire nakunda urabona ko mbaye oblige kugenda abakecuru byabagoye ababyeyi mama wawe gute jewe mama namuretse kubera nabonye ko ntavugamo none ncegwe kubera kurindira ko baza kumerekera sinari kurindira ko bava mu muryango barinde bashika ntakunda ababyeyi ni hatari jewe sinsubira no kumurondera na mama oya nibaza ko twomuheba kuko uhabucegwa no muri checking amasaha rabi amasaha ageze rekana nawe nta nakimwe ntaco hama rero ndabavugisha nshitse nkuko twari twavuganye nagira ndagutekerera impanuro ya nyuma mukunzi wanje nivyo Imana yatugire neza turubaka ariko burya intambara zamaho ku isi iyo ugiye uramenya ingene wicunga jewe ntituri hafi ntituri kumwe kandi sino gucunga naho twa turi kumwe najewe nuko nyene ariko umwe wese no kumenya yuko afise uwo basanzwe bubakanye umwe wese agarare mu nshingano ziwe ikirenze kw'ivyo twibuke ko turabakozi b'Imana habe gutinya Imana muri twebwe no gutinya icaha ntitwavye twisanga umwe wese yagiye mu bintu by'ibintazi ngo dusange urugo rwacu rwononekaye rero bon voyage jewe ico nzokora kwandanya ndagusengera hanyuma tuvugana heureusement que numvise ko mezi 3 uzoshobora kugarukira ugasimba ukazanye no karamukanye sije nzobona haragera kandi ukomeze gusenga usenga wisengera wongera usengera nanje ndakwemere ko nzobikora uko nyene ntegerezwa na cyane uzigame neza witware nk'amata y'abashitsi kandi nibaza hajya ahantu bakora neza nibaza ko batazokuruhisha cyane Chris urazi rero hari ikintu nakoze Edel nagikoze ejo sinzi ko uba washitse kuraba Aimable hariya no munsi Aimable twamwimuye urabona hajya ahantu yuko bari batubwiye yuko bitameze neza namujanye muri Kira hospital hanyuma muri Kira
ndashaka ko bamutreta n'ivyanka tuzaza tumujane hanze y'igihugu ariko pour le moment il faut yuko ndizera yuko bishobora kugenda neza kuko uno munsi twavuganye n'umuganga arambwira yuko abona yuko hariko haraza kamitende rero espero que ashobora gukira n'ivyaramuka byanse canke akaba complication nimwe ibaza yuko ari nk'umuntu yota muganga rero urumva nivyo kubandanya dushima Imana ariko kandi ko biri kose ntidustopinge ku musengero dutegerezwa kubandanya tumusengera kandi amasengesho menshi kuko hajya umuganga mukuru ni Kristo gusa reka imbe ndagushimira kubera we ntazi ibyo ko turamukorera ariko uri kuritanga cyane on doit le faire amen on doit le faire kuko tugizwe n'ubuntu abarundi bagizwe n'ubuntu kuva na kera abantu barafashanya abantu barashigikirana niko gusa abantu bariko bararuka mwino misi asigaye hari kwikunda guteye ubwoba bafite umutima nk'uyu wawe asigaye hari kwikunda guteye ubwoba ariko uko biri kose dutegerezwa gufasha dutegerezwa gufasha kuko nkunda kubwira abantu ngo uzokora inabi ikiza cyose caheze kandi ikiza nikizokwigira gihe nta musi kizoheza gusa abantu nkawe nibake vraiment abandi gufasha abantu
umuntu tekave mugururire usigeze nanje bite Namahoro. urare karibu Isani. Karibu. karibu musegeza nabanje Karibu yewe. Guma musa neza. wajeko Naje. musegeza nabanje karibu naza kukumbusha Ega murakumbo. kandi karibu n'ukuri irungu yari mukunyicuka ku ahakuru ndafungura dusange ngo ari mukunyica abantu musengezana wanje karibu n'ukuri karibu Shirakoze. karibu musengezana wanje mana yaturemwe akwiye n'ukuri turongera mu ntukundi aha hewe n'ukuri imana yaduhetsagiye hewe n'ukuri urakoze karibu kuva aho sheri yagiriye no gufungura nje yikunda kufungura n'ukuri kubera irungu apeti nyine gakatika urakoze n'ukuri Ariko muri iyi saba abarundi baragoye bana. Ariko ndakubaza. Scheilla yaritonze arakora urubanza rumuvyara. Inkwano muratora, murajya ibirori muraryoherwa, no hanze aragenda nta no kwibuka ko mbaho. Muga kubera ibibazo bibaye, uciye wibuka ko mbaho kugira unzane ngaha. Shabarundi ntidukunda na friend. Imiryango yewe yabaye gute? Asante Yesu. Zokwama nkwizigira zikutazompemukira ninaramuka ngowe zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza hazoncisha mu kirimba c'ijuru zizigira Yesu gusa. Asante Kristo Yesu, ndagushimiye mwami Imana, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye kugira neza kwawe, ndashimiye imbabazi zawe ugira nyinshi. Uwiteka Mana wo mwijuru, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe wangiriye mwami Yesu Kristo, wahereye kuva nkishika muri kino kibanza mwami Imana ubana nanje, wahereye kuva nkiri muri kino kibanza ubana nanje. Imbabazi zawe nagenda zibona mwami Yesu Kristo, imbabazi zawe nagemba n'ubwiza bwawe. Ndagushimiye mwami Yesu Kristo kubw'ijambo wavuganye nanje kuva nduzwe musozi wampaye ivyizigiro mwami Yesu Kristo. Ndagushimira mwami Yesu Kristo kurema mwami Yesu Kristo ivyizigiro mu batabigira, ndagushimira kurema ivyizigiro mwami mu batabifise. Ndagushimiye mwami Yesu Kristo ko nimba kuri uno musozi hari ibintu byinshi uzonkorera, nimba kuri uno musozi nimanuka mva kuri uno musozi hari ibintu byinshi ugiye kunkorera mwami Yesu Kristo. Nivyo narahejeje ishuri akazi sinakagira mwami, nshimye ndagushimiye mwami Yesu Kristo ko wamaze kumpa akazi mwami, niyo utompa akazi umutahe ndawuronka maze ntangure nkore mwami Yesu Kristo ivyanje, maze ntangure nkora ivyanje nanje ntanga ubuzi. Wakoze kubana nanje, wakoze kuvugana nanje mwami Yesu Kristo, urakoze kwishura imitwaro yanje, urakoze kwavuganye nanje, urakoze kwabanye nanje, umutima wanje ukaba wishimye iminsi yose maze ngaho wabanye nanje. None ndaguhaye icubahiro nyakubahwa, none ndaguhaye icubahiro muri wanje, none ndaguhaye icubahiro kibirengeye kizima. Ubwiza bwawe ni ntagereranwa, ubwiza bwawe ni ntangere mwami Yesu. Ndaguhaye icubahiro mwami, ndaguhaye icubahiro kuri uno munsi, ndaguhaye icubahiro kuri uno munsi. Wakoze mwami kundinda. Amen. Amen. Kajeneza.
Yesu shimwe. Amen amen. Amen. Yo nako nari nibagiye nivyo vyawe. None nahaje ninde yo haje. Yesu Imana. Yego tena yihaka kabisa nari ndangije. Yego. Uramenye? Ayiwe. Kwa? Kwa makuru yawe ndaya navyo nibiki? None. Ako Aya ko tayonze. Na usige umenya make. Ntugitohoza. Nukuri pe. Yesu yarabikoze. Ahabwa icyubahiro. Yesu yarabikoze nkuko ubibona nakoze mariage. Oya, ingo hajya ni ku karago. Ingo mbwire. Karibu cyane. Urazi ko ariho ku karago iwacu. Nanje umusozi ndawuzi. Ego. Reka ndagutwaye. irindwi umubi mugamwe yebwe mukaguma mwisayanganira ibibazo bibaye ngo Costas ni musingizana ntibaza ngo naho nje genda nezerewe byarambabaje uzashaka kuza musingizana abantu sibyo imbabazi nyinshi n'ukuri urubanza rwa Scheilla kwarabaye nk'ibifungwe mwe no kubwira ifungwa harimo mwamanye harimo amaye harabaye intambamye nzo bifungwe mwe no kubwira urubanza rwa Scheilla no kuri nta bantu twatumiye benshi kubera ibyo byabaye bwa mbere batibuka hama rero mbona ko Imana ishahezagira Scheilla ari hanze tuzobiganira mwana wanje tuzobiganira kaze Imana ihezagiye mutatwibuka mutwibuka ibibazo oya twayibutsa ariko Imana ihezagiye n'Imana ihezagiye Scheilla roya tuzoganira tubana nzobikubwira kandi uzontahura n'ukuri uzonyumviriza mwana wanje n'ukuri uzonyumva cyane sivyo koga sivyo musingizana wawe nakasingizana kanje urazenza rero go nicyo ko kamara yitwa kumviriza oya ntacu izohera cyarakemutse Yesu ni muzimu yakoze ibikomeye yankoreje inzara nayo bizohera tuzokora umuti je mutampaye ibinyibagiye tuzobwana Scheilla tuzokora umuti kutaje kuntwaza mwiko ndayidogana uwo musozi namenye ko waje sinabimenye wowe wipanze ego genza nizaniye akarago ego hageze mwijoro aca gahindukisha nivyo byacu aha ndahamaze iminsi 2 hageze mwijoro niyo shuka ku murango na karago kareka yo ni ataye ngo rero niko tumva dumi ofete amakuru yawe ndayamenya hari uruzuba ariko uruzuba nigo runkijije imvura yari yaguye mwijoro aho uruzuba nigo runyumukije kabisa ahubwo uruzuba rungiriye neza nubwo rutera amayashu urazi neza imvura yo ku musozi je yiguye niho nsashaka kugamba bahiriwe ego ewe jinanje urabona yaguye mwijoro ndiyumvira ati nje he ucufata ukaja musi y'igiti nta bindi nana reka ingorane rero nta nibihari ndashaka Costas mwana wanje bana kunda kwa kutusange kandi wakoze kandi mane guhezagira ariko bisange haze ko nasanze ko umwana mwiza ndakuzi warusanze unaze daye aha tugiye kubona turi babiri byanje n'ibyawe ubifate nk'uko ari ibyawe aha mu rugo umbere umwana ndakure muvyeyi sengeye ukuri nakuri jewe nzobikora mbenyene ko mbona ufise umuzamu mengana sinzi asa n'igisuma wanashima none n'umusitari ni urya n'umusitari ndamukunda n'umusitari nukuri nta kibazo cy'urambabarira none umva tugiye kuba turi babiri oya none urya n'umukozi umva nkubwire kagira inkuru Imana dusengera komeye cyane kandi niyo kwizera cyane hajya icyatumye Satani agwanya umugisha wacu nuko yabona ibiri imbere umugisha uri imbere ukuntu ngana ubu tuvugana Scheilla ntari mu Burundi yahise aronka akazi muri ONG en plus ubakorera sha muri US ofete ndumiwe ntari ngaha mu Burundi kandi rero urumva Imana igira neza ko urumva nyene ubu hari utubazo tumwe akantu kipinda cyaravuye hari utuntu tumwe Yesu aca kura mu induru
hama ikirenze kw'ivyo azi yuko yagiye kwa muganga agasanga arasamye ubu icyubahiro k'ibicima tuganira nditeguye kuba umupapa vuba cyane cyane uri mu myiteguro ndi mu myiteguro yewe ndi mu byiteguro urumva sha Yesu agira neza sinzi ko mu rugo rwacu hoba umuntu ameze kuye n'umusitari kweli kandi arankora akazi neza umubone kurya ameze kurya atakeje cyane isura yiwe y'umunsi natekereje nta kibazo jewe urazoshaka wigire muri Amerika kwa Scheilla wawe muri yo n'imyaka 2-3 y'ibintu byose dusanga ngaha bipanze neza nta ngorane nzogira tariko gusa muza muranyiyumvira nabi mutanyi iyo muhezagiwe mutanyibuka oya nzoya mwana wanje ndagiye kunyemerera karibu wisange ndagiye cyane karibu n'ibintu wari ufise kandi n'ibindi urumva yuko Imana igumayo dabo hewe aha waje kugira wewe wari ukwiye gushimira mu biyaya ahantu hameze neza ho kurira amafaranga Imana yakugiriye neza kabisa none nkubaze sawa wewe hano wari waje gukora iki hewe ivyanje umurundi niwe yavuze ngo nakayobera abahinga narahijije ishuri urabona ko nararangije sinaronsa akazi aho naba naho nagize guca numva barampamaga barambye ati burya uraraba iyo uja ngaha anya imisi yo kuba ngaha yaheze kwa ndabwira Imana ati Imana nokora iki uno musi nako najejo uno musi narindangiza amashengesho naraye ngaha ntanabwira Imana ati Imana ndaduze ku musozi nimba mfirayo mfireyo ariko nimba hari ijambo wavuganye nanje ushitse ubugombe bwawe oya ahubwo humura erega imbere y'Imana ntibahapfira ahubwo imbere y'Imana barahakirije ariko rero nubwo biri uko ndakwibariza akantu kamwe ubu Imana niya kwishura ikakugira neza uzocuguma mu biyaya ntuzogaruka kwishimira Yesu yaranyiciye umwaku subiramwe ati Yesu yarishe umwaku none rero uwo Yesu yishe umwaku nta kuntu noce ngenda kunezerwa kudibama mu kiyaya ngo nteke gushima urabizi yuko Hana umunsi asezeranira Imana ati Imana niwe ntabaza umwana w'umuhungu nzomugutangira urazi ko yasubiye yagiye gushima Imana cyane acavuga amajambo avuga ngo ndi wa mugore yahora imbere yawe arira ariko ngarutse gushima Yesu nawe yigeze gukiza abanyamibembe bose baca baragenda bibona nk'ibisanzwe ariko hagaruka umuntu umwe wenyene agarutse gushima none agenda kubwira ijambo ry'Imana avuga ngo gushima birabereye kubizera niyo mpamvu sinkwiye kudibama abantu benshi yo umenga Imana ico bapfana nuko bayizana imitwaro ariko irakenera n'amashimwe rero no munsi jewe nukuri sinazanye imitwaro nje kumara imisi 3 ndi hano hantu atakindi mvuga ubukuru bw'Imana yo mvuga ubukuru bwa y'Imana yatabara Scheilla ahantu waza ahantu yarafungiwe wewe Imana yaratabaye Imana tugire neza mvuga ubukuru bw'Imana yabanye nanje twena turaho nitwiza kweli badukeka ngakeke kweli Amen. Ikangira neza mvuga ubukuru bw'Imana yabanye nanje ndodoberezwa mu kazi ariko ikangwanirira ariko ikamvuga yo uhoraho Yesu yarishe umwaku ariko nanje bisa ndazi yuko Imana igiye kungirira neza uno munsi ni wa kabiri maze ngaha nimanuka umusozi ndawumanuka ariko uko nawuduze siko nza kumanuka kimwe gusa yo umukozi yasohotse ego ngenda kurare ndakugorora karibu
ubuzima bwo gusenga ku mukristo ni imibereho. Ntidusenga ngo nuko dufise imitwaro, ntidusenga ngo nuko twowe, ntidusenga ngo nuko dufise amarira, ahubwo dusenga kuko ari nk'igikorwa twezwa gukora. Kuko mu gusenga niho tugiranira communication, tuganirira n'Imana. Mwico gihe nta mwana ataganira na se. Rero ubuzima bwo gusenga ntusenge ngo nuko ufise ibibazo gusa, nukuri Imana yakugira neza. Hano hantu ni ku musozi bironkekako. Haleluya. Utegerezwa gutana igitangaza. Ariko ntuze yuragiye gushima. Kandi nanje mu gushima nzoza hano nyene. Mbere sindakwicisha amajambo, ndabizi neza ko ufise ikintu waje gukora, ndakuzi ikomeye ndugu yawe. Jewe rero usanze nari mpejeje, nari maze imisi 2 ngaha. Je nagomba ce mbanza manuke. Urabona yuko n'uruzuba ni rwinshi. Waruhejeje rero? Nari mpejeje cyane, ndumva warugakoze bone. Asha nari ndagakoze. Ahubwo siniri kwantaje handi. Yego. Asha apensase ahanyene. Raba ufatire. Basha ndayihamagara. Yego. Basha gushika na. Oya urabizi yuko yitabu yihamagara. Iri hafi. None si kwavuze ngo mpamagara. Nanje ndakwitaba. Ndakwereka. Je nanje naringiye ibyihishi. Yego. Naringiye. Wero sigarane n'Imana. Shakuri. Ugenda amahoro kandi. Yego. Kare wanzana gatwe twicara. Oya, reka twicare ngaha kubera. Oya nukuri ngo twicare ngaha. Ariko reka mere nka Eri abwira ha. Amen. Icyo wasavye koraho akiguhe mu izina rya Yesu. Amen. Usigarane n'Imana. Ndabizi yuko mukundana cyane. Ndabizi ko mukundana na papa. Reka ndayihamagara. Sawa. Murakoze cyane. Sawa. Yego. Ewe. Sawa. Niwashika mu kiyaya urabaramutsa. Ndababwira. Jewe nje guteramira hano pe. Murakoze. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Negere intebe yawe nzanye ibimazi by'amashimwe nkuririmbira indirimbo nshya amashimwe n'icubahiro niwe ubereye ndashima Uwiteka no kora kanyamuneza afise karabene ndakubonye honge numva yego urazira n'ikintu kinzanye tegura umunsi w'amashimwe hano ubona ko Imana yatugiriye neza hewe abakunzi ba Rotary bazi ko je namye ndatuyumviye turakwegira ishimwe jewe naragiye ngaho ndiyumvira kuranyumva yumvirize neza kandi untegeye naragiye ngaha ndiyumvira ndaba urugo rw'abana bacu ndaba intambara twagiye turacamo hagenda kubarira umuntu bahusha itunga iyo yahushije umugore kandi ikindi naco Imana yafise ingene izingatsinga umuntu ikamutsingatsinga igasubira ikamutsinga ikamuzingurura yamaze kuba mwiza muzinga. Haleluya. Uri vyizigiro vyanje Mana Aburahamu uri vyizigiro vyanje Mana yera uri vyizigiro vyanje we Mana Aburahamu uri vyizigiro vyanje we Mana yera cari kinzanye
narinje ngo dutegure umunsi w'amashimwe jewe na wewe turavye ingene abana bacu ibibazo baciyemo agahinda bagize dutegure umunsi w'amashimwe wo gushima turabe nyene ku mutima wacu nyene twereke Imana aho umunezero ugera uti gute icambere wibuka intambara babayemo wibuka ibikorwa twaguma tubamwo haraho twagira ingorane tukameneka tukabona ko bitandukanye bisanzaye ariko Imana irateye ubwoba we burya rero umuntu ugira ngo aronke umugisha ibanza kumuzingazinga igasubira muzingazinga kandi rero kwizingazinga ikambije niko n'umugisha ucuza wagutse ndabira bakagira mariage sivyo iyo ikabare yisi ntitugira ingorane yacaki dume urumva baje kugira mariage hanyuma akibungenga mu nyuma naho agaca agenda hanze umukobwa wawe kuranyumva ubu uyindega zozara yigendamwo nka bisi ico uracumva burya rero umugisha w'umuntu kugira ngo aronke uwagutse abanza kumererwa nabi ujya Imana irateye ubwoba wibaza shaho aha twari tuzi yuko byo havuye bibamwo ibintu n'ukuri bizima uburyo ubuye Scheilla agenda mu ndege ukamengo ni bisi yo kuri foyer permanence ahubwo ibaze na shetani gashobana ya daimoni yakora ya atari nahari egici bizingazinga waje ngo abitobe ngo babona ingene byari biryoshe manifeste programme iteye uri ukige mariage wewe Jenda nayibutse ndiko ndaraba nage amafoto ndiko ndabiga nzenye age mafoto. Mungu kwa habari njema twaomba tuletee habari njema. Mungu wa habari njema twaomba tuletee habari njema. Ugira neza bugaca bukira nyakubahwa Mana nziza. Ndagushimiye cyane kandi nguhaye icubahiro wera w'Isirayeli. Uri Imana yacu, uri Imana y'urukundo, uri Imana ugira neza. Ndagushimiye kandi ndaguhimbaje yuko umutabazi wacu mwiza. Ndiko ndaraba amafoto. Ndayaraba nkumva kanyamuneza. Yiyumvira ariko Mana yoteko Satani. Ijya kanzu be yambaye we wari urayibona ya warabonye bike bibagize. Je nanye ndaba no kuri ntuze ibi bintu byo mu telefone byimbonesha kure n'ama Facebook n'ibiki. Nta nawe ndatoye ijya kanzu nukuvuge rubanza abona ko arwa birateye ubwo Imana yatunezereye. Karatsinda ijambo ryawe rirambwira ngo abazi Imana yabo bazokomera kandi ngo nibamara gukomera ngo bazokoreshwa ivy'ubuhizi. Uri Imana ikomeye, ijambo ryawe riravuga ngo hahigwa abafise uhoraho Imana yakobo nk'umutabazi wabo. Uri Imana yacu, uri Imana ugira neza. Yewe nyakubahwa se umwami wacu Yesu Kristo, yewe nyakubahwa rukundo rutagira kagero. Nta kindi kinduganye kuri uno musozi, nta kindi kinzanye hano hantu uretse kugushima. Nje gushima ibikorwa by'intoke zawe, nje gushima ukugira neza kwawe, nje gushima ingene uri Imana amasezerano, nje gushima ingene usezerano ugashitsa, nje gushima ingene uherekeza ijambo ryawe kugira ngo urishitse. Oh haleluya, oh haleluya. Warakoze Mana nziza, wabanye nanje mu bikomeye, wabanye nanje mu vyoroshe, wanciriye inzira hatagira inzira. Hajya Satani rero hajya ari kumwanga nubara cyatunye umenye usengera umukobwa wawe kandi niyari uzamubwira senge ku mwanya cyambere umukobwa wawe ni mwiza siko abagabo ni benshi kwisi. Hajya rero ndakubwira untabare ikintu gikuru nyamukuru cyari kinzanye ubwira senge nkuko umwete w'umugabo wiwe awukora. Umugabo we ni yisaha ndakubarira Kajeneza wanje barapfukamira Imana n'ukuri kandi je namambona amarezeri n'ubu ari ku musozi nigororotse muri za ntambara, muri vya bibazo, muri vya bindi byari bikomeye, muri bimwe byari bigoye. Waraserutse, warigaragaje, waraturwaniriye, kanatsinda. Intambara si yacu ahubwo intambara ni yawe mwami Imana. Ndagushimiye. Oh haleluya. Uri Imana itabesha, uri Imana ivuga igashitsa, uri Imana y'abasenga. Nta numwe yagusavye hanyuma ngo yikorera amaboko, nta wakwizigiye hanyuma ngo umuhemukire mwami. Nta
wakwizigiye hama ngo umukozi isoni, uri Imana iseruka rukambye, uri Imana itabara, uri Imana ivyizigiro vyacu ivy'uno musi n'ivyo muri kazoza. Yewe Kristo buye ryagawe n'abubatsi ariko rikomeza ifuruka, niwe nshaka kubandanya nubakako. Mwami Imana, ndazi buno buzima bugizwe n'intambara, ariko no mubiri imbere uri Imana yacu, uri Imana yanje, uri umwizigirwa, uri umurwana ntambara mwiza. Ndazi yuko uraca inzira naho bidashoboka, naho umengo biragoye, uraca inzira kuko Mwami atakikunanira. Oh, haleluya. reka nshya ndakubwira ni ukuri turi mu mana tuzobura ikintu rero gikenewe tubashikiriza amasengesho abana bacu. Ndazisherera reka arasenga Kajeneza we simbariza ibi byose byari ko Kajeneza. Natwe nk'abavyeyi tubashikiriza amasengesho igisabisho ntuheme nanje simeshe. Mana ndaremeshwa n'amajambo yawe, nararemeshejwe kandi cyane na kino gitabo c'ingenzi uhoraho Imana nziza, aho nabonye urugendo rwa mukristo ingene yaciye mu bikomeye, ingene yagwanye n'ibikomeye, ariko wamubereye Imana, uri vyizigiro. Haleluya, uri Imana idakoze isoni. Oh, haleluya. Muri uno mwanya nyene Mana ndasenge Emablu ahagwariye mu bitaro. Mana urabona ingene yiguze Scheilla, yemera kuraswa, uwera w'Isirayeli. Ndagomba ngo umugirire neza, ndagomba ngo umukize, ndagomba ngo umutabare mu izina rya Kristo Yesu. Ikiganza cawe gikomeye, ikiganza cawe c'imbaraga, reka ukigorore ku buzima bwiwe, maze yakire gukira, maze yakire gutabarwa. Umuririmbyi aravuga neza ngo umuganga mwiza ni Kristo, ni wavyura n'abahenutse. Mwami Imana, uri umuganga mwiza, musange harya hantu agwariye kugira ngo umuvyure, kugira ngo umukize mu izina rya Yesu. Nivyo abana b'abantu bamaze kutubwira ngo biragoye, abana b'abantu bamaze kutubwira ngo birakomeye, abana b'abantu bamaze kutubwira ngo biragoye kwakira uwera w'Isirayeli. Reka umukize, Imana ikomeye, se umwami wacu Yesu Kristo, reka akire aka kanya. Ndavuze ngo niyakire gukira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ubushobozi bw'Imana aka kanya bumuzure, aka kanya bumuha ubuzima, yakire ubuzima, yakire ubuzima, yakire kubaho no gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Uri ivyizigiro vyacu, uri Imana yera kandi igororotse. Ndazi Imana nziza uraza kubandanya ukora imirimo ibitangaza n'utwumiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Duhimbazwe kandi ushimwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rukundo yinjiza mu Kristo mu irembo. Atarashika muri ya nzira yataye, igihe yumvira bwenge bw'isi, hashize umwanya ashika kuri rya rembo. Hejuru y'iryo rembo hari handitswe ngo muramutse murugururirwa. Ivyo dusoma muri Matayo igice c'indwi umurongo w'indwi. Araramutse ubwa mbere n'ubwa kabiri, arakomeza araririmba. Sivyo kubera Satani bazikora cyane. Aho ndakumva, aho ndakumva n'ukuri. uri mwiza Mana, Aho ndakumva. Imana ni nziza n'ukuri. Dusenge. Ni muzima. Sema amen. Amen. Uhoraho we, uri ivyizigiro by'abakwambaza n'ukuri. Iyo nibutse igihe naje ngaha abantu bazi ngo napfuye,
nukuri urahambaye uhoraho we ndagushimiye kuko warahabaye wongiriye neza umpa gutekanirwa mu matungo ya mama wewe wangwaniriye intambara umwana w'umuntu atari gushobora kugwana intsinzi kandi urangwanira wowe ubwawe kuko amaboko y'umwana w'umuntu harahadashikira kuko bamwe bizigira imikogote abandi bakizigira amafarasi yabo abandi abiwabo bakomeye abandi ivyo bafise ariko jewe ndakwizigiye ariko jewe nizigiye wewe uhoraho Imana yanje kandi nukuri ntiwankoje gisoni erega ni jewe wa wundi yahura imbere yawe yuzuye amarira ngarutse gushima nje gushima ibikorwa by'amaboko yawe kandi nje no kukuragiza ubuzima bwanje kuko erega inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi isigizwe n'intambara hari byinshi umaze kutugwanirira hari byinshi waneshereje ariko ndizera neza uzobandanya wumfashe ukuboko bwa mbere uzondamira kuko ijambo ryawe rirambwira ngo niyo waduteruye kuva tukiri bato kandi ngo uzoduheka uraduheka ndetse ngo uzokwama uduhetse ku mugongo wawe gushika naho tuzogera mu zabukuru imvi zimaze gusesa kumenya ko ndi ku mugongo wawe birampa ibyizigiro kuko nuwungwanije ntabagwanije jewe ahubwo abajerondera wewe kandi ntaco kunesha igihe kije kirondera gukora mu mbone y'ijisho ryawe uri Imana yigwanirira habwa icubahiro warakoze Mana naje kugushimira urakomeye urahambaye ugira neza amen